Ndabaramukije bakunzi ba Rwose TV kaze mu kiganiro Santé Focus. Uyu munsi twifuje kuvugana ku kamaro ko konsa umwana. Abavyeyi benshi rero barazi ko konsa umwana ari vyiza, iyo umuvyeyi amaze kuronka ikibondo barazi ko konsa umwana ari vyiza nkuko tubizi, kandi umuvyeyi wese yonsa umwana ikiringo novuga nti umwe wese ashatse. Ariko rero nubwo tubizi ko ari vyiza, kenshi usanga tudasobanukiwe ko konsa bifitiye akamaro umwana, akamaro amaberebere afitiye ico kibondo, kandi ntibamenya yuko no konsa navyo nyene bifitiye akamaro umuvyeyi abikora. Amaberebere rero ni ingaburo ihambaye ku kibondo kuva kikivutse, kuko bituma agira amagara meza no gukura neza. Kandi ikindi naco, amaberebere n'ingaburo itandukanye n'izindi, nkuko dufungura indi fungwa turabizi yuko hari imicafu isigara mu nda ikazosohoka mu mwanda mukuru, ariko rero amaberebere nta micafu asigaza mu nda. None amaberebere agizwe n'iki? Amaberebere agizwe n'ibintu vyinshi, harimwo amaproteine, harimo isukari ifasha umwana kugira inguvu z'umubiri, amavitamine nka vitamine C, harimo na fer, n'abasoda bafasha umubiri w'umwana kwigwanirira mu gihe umubiri w'umwana utewe n'indwara zitandukanye, imigera itandukanye n'ibindi byinshi bituma ubwonko bw'umwana bukura neza kandi bugakora neza, kandi n'umwana agaheza akagira n'igikuriro ciza, bikamukingira rero n'indwara nyinshi. Akamaro rero k'amaberebere ku kibondo, nkuko twabivuze turazi yuko ari vyiza konsa umwana, cane cane amezi 6 ya mbere y'umwana. Turabizi yuko ari vyiza ko umuntu amwonsa amaberebere yonyene atakindi amuvangiye. Rero amaberebere arakingira ikibondo, amahigwe yo kugwara akagabanuka, bisigura yuko umwana afatwa n'indwara zitandukanye. Ufatiye ku wundi mwana atonse neza n'uwonse neza, amahigwe yo kugwara ntabangana, bisigura yuko amaberebere aba yakingiye ico kibondo cayaronse neza. Rero birakingira indwara nk'inzoka zo mu nda, umwana gucibwamwo, ivyo wowe usanga bidakunda kumubako kenshi. Indwara zo mu bihimba vyo guhema, tabizi abana bakunda kugira indwara nyinshi zijanye n'ivyo guhema, hariho nka grippe, hariho nk'umusonga pneumonie, za bronchiolite n'ibindi na otite. Izo ndwara rero ku mwana wese neza zimufata gakeya. N'izindi nka diabete, hariho diabete, novuga diabete di type 1, iyo oya kenshi umwana yose neza ntakunda kuyigira, no kugira umuvyibuho urenze bijya vya obesite umwana wese neza navyo nyene ntibikunda kumubako. Kandi umwana aragira ubwenge, iyo umwana yose neza aragira ubwenge kenshi bwinshi, ubwonko bwe uko bwakuze neza buba bukora neza, kenshi baragira ubwenge. Kandi biratuma umwana na mama wiwe bagiriranira urukundo hagati yabo, birabahuza, novuga ati ni ikintu gihuza umwana na nyina, bakiyumvanamo bakagiriranira urukundo. Ku muvyeyi nawe konsa bimufitiye akahe kamaro? Umuvyeyi yonsa neza biramufasha kutagira ibiro vyinshi, kutavyibuha birenze, umuvyibuho urenze ngo asange asigaye yiremera. Kandi ikindi biragabanya amahirwe yo kugwara cancer du sein. Iyo oya umuntu umuvyeyi yonkeje neza, ayo mahirwe yo kwigwara aba ari makeya. Kandi biratuma umuvyeyi ateba gusubira mu butinyanka inyuma yo kwibaruka. None umuvyeyi yokonsa umwana ikiringo kingana gute canke igihe kingana gute? Umuvyeyi
yokonsa umwana nk'uko twabivuze, umwana akivuka kugera ku mezi 6 atakindi kintu amuvangiye. Bavyeyi munyumve neza, atakindi kintu umuvangiye atari amaberebere yonyene. Hama inyuma y'amezi 6 ukaguma umwosa kugera ku myaka 2, ariko urumva inyuma y'amezi 6 aba yatanguye gufungura. Rero ugacubandanya umwosa kugera ku myaka 2. Hariho n'abashobora kubirenza bibashobokeye, ariko cyane cyane kugera ku myaka 2 umwana akonka neza, bizomufasha ari kugira amagara meza. Rero ikiganiro cyacu nakigarukiye, bavyeyi muri ko muranyumviriza, mwosa abana banyu neza, kuko twumvise yuko amaberebere ari ingirakamaro ku magara y'umwana, bituma ubwonko bwiwe bukora neza, bituma bimukingira indwara nyinshi, kandi bituma n'umwana agira igikuriro ciza. Ikiganiro cyacu rero nakigarukiye, mwakoze kudukurikirana.